bana sinjana nawe kuri kudashaka kunyumva. Kubera kudashaka kunjana. Sindabishaka. Mbabaye cyane bisimo badasanzwe kabisa cyagiye uje ukansanga hariya byo kubana navyo umuntu agira amahitamo yiwe mu buzima. Ndio kupia kuingia nitekulenge. Oje. Siko twavuganye ko ngenda muri ya nama no munsi. Gira nitekulenge. Amana va mu gihe sina ngenda bikubwiye. Gira nitekulenge. Uno munsi nari nateguye yuko uza kwirwana nawe ngaha. Hamara uriko urazanira ivyo urapfa ngo biruje mu nama. Hamana wo buragiye mu nama bagweza udufaranga twandica nikize dufaranga tw'uburofa nimba ari tujye dufaranga baguha jya muri shambre dora amafaranga yose wifuza uno munsi bishaka ko jewe na wewe twirirwana ngaha turi babiri. Okay Erega shari jewe singenda ngo no gukibera amafaranga y'abantu ndazi kahari kugenda kwiyungura ubwenge erega no kuja harandi bari birakenewe. Bisigura ngo babonye neza na neza yuko umugore wa Mr. Sami ari wari kijuju bacha guhitamo ko ari wowe ugenda muri seminari ngo baguhe ubwenge. Hamubwo ubwenge baguhe ngo ugenda kwigisha abandi. Bisigura kijuju. Kandi ati itimashi. Jambo za tuno musireka nduhuki na my baby. My sweet my kitubulangano. Haba no buragiye mashira. Nishire ko bigize intambara. Nitwarevuganye kuva mu ijoro. Ndavyanse. Nakata. Mumugabo ndavyanse mu rugo. Muvanga. Icesho nticokunda. Iyo binyagira wari kubinyagira ntibikubaza. Okay, niwagenda n'umugaruke. Ucugumaye. Wiyahibuka genda ucugumaye. ni wiki Karibu. ko imvumega muvuga cyane abamuvuga. Papa sigisinze urumukore. Iyumvire abo masige ngaha ngo ajye mashira hamwe ngo bamwigishe bamubwenge ngo ageregisha abantu. None gahiye. Jewe uko ndabibona n'ubundi. Wewe ubwenge urabufite. Ndazi yuko minze n'amashuri. Umugabo wawe nawe ubwenge arabufite. Yarize n'amashuri. None umwe ntiyo kwigisha uwundi byogenda kwiga imisi ngahi uya kazobi kwigisha amafaranga rero ndazi uko hawe Eregambo ibyo sindabyaza jewe twabivuganye guhera mu ijoro gute yacenyagira mu gitondo gira nitegura ngende kandi ubwenge kuba ndabufise ndakeneye n'ubundi erega ko mufise ubwenge ubukeneye kuja naho abandi bari ukunguka n'ubundi ntegerezwa kugenda ko twarabivuga jewe ndabubwenge mufise ubwenge umugabo wawe afise ibiharuro mwaravyize mwarize n'ibindi byose neza sinabizi umugabo ugomba kuja kwiga ngira ngo mbona bikiriwe mugenda mukiga cyane mukabiye. Papa akigenda akavanga ndara imbere y'Imana yo mwijuru ndara Imana yo mwijuru muba ntangarukire mu rugo iwacu urugo ni mujinama ndakubwiye sheri ibyo ntibyoshoboka naho wogira gute sinopfa ndahasivye guma nagiye washaka gukora icyo ushaka. Papa wowe kagasuzugura none gayene mukometse papa nuko ringana kumudiha byose gera kumudiha nta mukinuguza oya
ego naivyo uwo mukajene umenga ntakamufise wewe ubwenge urabufise nawe nyine ubwenge arabufise Nyega wawe kwa kijuju alikidevira aliki Anja muri gufaranga burya mukadufise tujya two bahari bisanzwe Bon. C'est bon? Ndakubwira ikintu kimwe. Kurya abakozi b'Imana. Imana yasize amavuta muri mirindi banga. Iryo jambo wakunda kumbwira riri muri Yohana 14. Vuga ngo Yesu niwe nzira no kuri n'ubugingo. Kibimbarira numva ari ibintu by'ubugogi, numva ari ibintu ntumva ivyo ari byo. Ngabo wakira kurengana. Hewe najyamo muhira. Umutima ugasha. Timbere bira. Ngoma ndagiyumvirako. Niho munyuma wagumye bandanye uzombwira rijya nyene haragiye rigenda ngo umutima bwe muraciye bugufi. Urazirenda kubwire. Burya abakozi b'Imana baba barasizwe amavuta. Umukozi w'Imana yasizwe amavuta nta kintu asengera. Imana itamuha. Ntajya wagumusengera. Hajya naho nabandyamye naguma ndagusengera. Reko urabona ko biryoshe. Ahantu namanza kuhafatira akayaga. Urabona ko ari ahantu heza vuba. Nataye mu gihugu cy'iwacu VM tuhabaye neza cyane. None urazi impamvu? Ni kubw'amavuta y'Imana. Ari ngaha muri kirere kubera mwigwe hafi. Yego. Abakozi b'Imana. None rabo ubusigaye ndi mama pastor. Ibintu bizogenda neza. Nawe Imana itokura umuntu. Ibintu bizogenda neza. Urabona hariya imodoka tugenda n'imodoka hariya turumva turyohewe atangorane nimwe. Ego hari ibintu nicuza muri kahise nakoze mugabo ndashima Imana ko yambabari kandi ndashima Imana yuko uno munsi ndi umugore w'umupasiteri yeme. Amen amen. Aho Imana yoyo ibiza abana bayo sivyo kuko nihajya nako nakubwira ati Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Narabibonye. Aha ico tuzokwifuza cyose kizotubako muri Yesu. Yego kuko ico tuyisavye ni kiduha. Ntawa narigeze menya ko muri Yesu biryoshe uko. Ni ibintu biryoshe cyane atangorane urumva rero ntusubire kwicuza kuko bijya Imana yaguhaye izobigushumbusha. Amen. Amen. Izobigushumbusha ibintu bigende neza. N'abantu baryoherwe niyo wavuye hari abantu bazoryoherwa. Aha naho turi mu kindi gihugu atari ikiwacu mugura abona yuko ubu batumenyereye. Ndarengana. Yego. Wese ashinge mama pasteur acanira ati koko musigende umugore w'umupasteur. Esa mukuru wanje yombona uburyoherwa. Kuko ndazi ivyo mwagiriranira hariya ubu sivyo mwogiriranira. Yombona yo. Ubu waramenye Imana ibintu ni bimeze neza nta ngorane nimwe ibintu byose bizogenda neza. Amen. Amen. Bizogenda neza ntusubire rero kwicuza ivyabaye kuko tuzobishira ku murongo canke nawe wewe nyene uzovyiyumvira tubishire ku murongo. Yego kubera sinzi byose biri mu mutima wawe. Nuko nyene katurindira hari vy'Imana izobandanya gukora. Byose bizokunda bigende neza. Uburi umufasha wanje ndumva ndyohewe niyo mpamvu nakuzanye mw'iki kibanza kiryohe ijisho harakayaga atangorane nimwe. Natwe musigaye mbona kuri mwiza. Naho uzoja hose. Bwambere nabona mengo ikintu ntabona icari cyo mugubu. Musigaye mbona uri mwiza kubera amavuta y'Imana akuri. Na cyane cyane. Ariko je hari ikintu kirembereye umutima wanje. Hari ikintu kintunuje. Ico naco ni giki? Hari ikintu kiri mu mutima wanje kandi ico kintu kidatorewe umuti ngo gitoregwe inyishu. Sinzigera ngira amahoro.
uti rero mukaza niwe abigize byose mvuga bakebwe n'abanyumva byumva yo sinzi yayi we yabigize bamutama je uranyemera ndakwemera ngabe sinagakora ikintu na kimwe muga kirakwereka ko je nshoboye reka ndakwisha tuzomukorera umwana w'umuryango yego rero kandi rero nje kunywa amazi harakundi ntakundi kundi kwezi ahundi nuko bimeze saa tuzongera Papa. Wihangane bro. Karibu. Papa. Karibu. Urakabona uti n'amahoro. Urabona umugenzi wawe ingene ameze. Mzee. Alo, mzee. Ahubwo urakabona uti fasha kugira ngo ati tumuterure. Tumutware kwa muganga havyana n'ingene ndamuterura ndije. tumutware kwa muganga Yego. Sami uwo muntu ndabona sije kwa muganga bino bintu sije kwa muganga uyu cyenda afise umuntu iwacu yafashwe n'ibintu nk'ivyo ibintu sije kwa muganga na gatoya Nurengere gute erega mutama yava ncika yava fa papa oda bikamwereka harakantu genda na jewe bampaye kagati rikamaze ndagakoresha ndabe bikanka sinakwereka je telefone umuntu yankore yaje yakirije umuntu yes gira ningoka papa nava finga Fatime na mabuja ego tumukureho ameze nabi kandi dukureho n'uwo mugabo wacu tumukureho rondera undi mugabo wose umugabo tumukureho ego iyo ego tumukure bakubyeho ego aveho arikaravuga ego reka telefone turamukura rya bintu ndabikoze yes muhamagare n'ugugargo gira ngo muhamagare allo allo umve nyaruka uce kuri barabara rikuru ino barabara rikuru ucubona etaje nyene inzu yitwa Sami yitwa Mr Sami mugira nyaruke n'ingoga ndazwi fata imoto unyaruke bazi ko tunamuhamagara ndaguhamagara habavye nyaruka sawa rachi da wamugele papa yes karibu no nini karibu cyane mvuko cyenda guhamagara byakoze ntabwo nakore
usa n'uwapfuye. uyu yaje ryari we waje ryari mutama abasha ntazi ibyo twari turimo. Urabonye ko ahembutse. Umuvyeyi wawe wabonye ko akize. Sakanwa we waje ryari Sakanwa wagira upfe warugeze ku marembera warugwaye. Umukazana wawe yari yakwicariye. Yari yakwicariye yo waje kwa muganga batera mu Madrid. Urahatswe. urakoze muvyeyi urakoze. Nico nabereyeho. Wumvise gasama mwana wereka umugore nzakica we. wumvise gasama mwana Umukazana wawe niwe yagira ku shire musi yayo. Ariko byose bayimfa gusa. Birahetse. Amafaranga urabona kuri imikashi. Bamuhuye nimero bayizi nijya nyene. Kandi wakoze kurondera. Aho wakitse ko washitsi wanje.